gihe imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda itifashe neza ndetse n'imbibe zikaba zarugawe ariko amakuru amwamwe aca ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko hoba hari ibiganiro byo biriko bihuza izo mpande uko ari zibiri kugira ngo imigenderanire isubire kuba myiza ndetse n'imbibe zugurugwe ariko twumvirije ikiganiro umukuru w'igihugu yahaye iradio BBC womenga haracara gushamirana ivyo none vyo bari ivyo biganiro birahari nyimba bihari bigeze hehe abarundi bo kwitega iki ico kibazo si kibazo cuno munsi ikibazo kimaze igihe kandi icatumye imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi itosekara sibanga nta numwe no munsi atazi igituma ahubwo iyo mwobaza muti ivyo biganiro kuvaho vyakabereye kuki bidahera canke kuki inyishu itaboneka umwumvikano hagati y'u Burundi n'u Rwanda uhagaze ku Rwanda umunsi u Rwanda rwashatse gushitsa ivyo wemeye uwo munsi imigenderanire izoca isubira imere neza ivyishisa nibiki murabizi neza yuko u Rwanda rubitse umutwe w'umugwi w'iterabwoba retabara umugwi ari wo wagerageje gutembagaza ubutegetsi mu 2015 umugwi ari umaze guhekura uburundi n'abarundi incuro zidaharugwa umugwi ubaye neza ku gataka ku Rwanda kandi ushigikiwe na leta y'u Rwanda ibiganiro byatangujwe na nyene icubahiro umukuru w'u Burundi wenyene ubwiwe bikiba abaza ati mbe u Rwanda n'u Burundi twofiki ko turi bihugu bibanye u Burundi ni igihugu camye gishira imbere inzira y'amahoro ni igihugu camye gishira imbere gutora inyishu biciye mu mwumvikano no mu biganiro nta na rimwe u Burundi bwigeze bushira imbere intambara none ko inkozi y'ikibi ikoze ikibi mu Rwanda igahungira mu Burundi kw'inzego z'u Burundi zibashikiriza igihugu cy'u Rwanda habuze iki kugira igihugu cy'u Rwanda gidushikirize izo nkozi z'ikibi zahekuye u Burundi ivyo kumbure nivyerekana yuko ico gihugu coba gifise ibigambi mibi ku gihugu cacu cy'u Burundi ariko twabaza tuti none Burundi bwakigize iki uno munsi izo nkozi z'ikibi ico gihugu ciyushikanye mu Burundi yene icubahiro amaze kubivuga inciro nyinshi mu biganiro byinshi twamaze kubishikiriza nuno munsi nyene bo bashikiriza umupaka woca wugurwa ubwo nyene umupaka uzokugurugwa kugira ngo barengane bashikirize leta y'u Burundi ntizosubira kugagwa rero mu gihe Rwanda guba rusavye ibiganiro leta y'u Burundi riteguye yamiteze yo mikumbure nkeka ico gihugu cifuza kubashikana Urundi rero buriteguye yuko rushikanye ivyo ico gihugu cemeye kigatanga izo nkozi z'ikibi uwo mutwe umugwi w'iterabwoba retabara uwo mugwi wagerageje gutembagaza ubutegetsi mu 2015 ubutegetsi bwatowe nabe n'igihugu imigenderanire izoca isubira irame bisigura rero yuko imigenderanire ihari canke umwumvikano hagati y'u Burundi n'u Rwanda bihagaze ku gihugu c'u Rwanda u Burundi ni igihugu c'amahoro igihugu kibana neza n'ibihugu bibanyi vyose nta na rimwe igihugu c'u Burundi cigeze gishamirana n'igihugu na kimwe kandi ibizofa vyarabaye ariko hariho igihugu kigerageza kutuhekura cyangwa gitegura imigambi mibi u Burundi nabwo buritegura bugahagarara bugakingira ibibazo kigira kabiri ndagitumbereze ku muvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi nta minsi nta kwezi kurahera adushikirije agashikiriza n'abarundi bose ko abasirikare bari mu gihugu kibanyi ca Kongo bifashe neza ku rubuga kandi ko tanzu iriko irasha yamara tukabona canke tukumva ko uyo mugwi ugwana mu gihugu ca Kongo wandanye dufata uturere tutari duke muri ico gihugu ca Kongo kandi tukabona umengo wegereza umbibe z'igihugu cacu mbega uno munsi biruko
inteko z'u Burundi mubona zifashe neza kuri urwo ruce, kuri urwo ruhande. Mbega uyu munsi nyakubahwa umuvugizi w'ubushikiranganji wo kwizeza iki abarundi kugira ngo ko babandanye begera ntihave baza kutwononera umutekano twifitiye mu gihugu cacu? Murakoze. Nagomba menyeshe yuko kuvyo navuze mu kwezi kwa mbere atakirahinduka, ingabo zacu zifashe neza, zarungitswe muri ico gihugu, kandi yuko abarundi atabwoba bogira, babandanye imirimo yabo, ibisigaye abijejwe barabibona, kandi ntihagire uwundi usubira guha agaciro uwo mugwi, kuko si mu Burundi uriko urakorera. Ntihagire usubira kugira ubwoba rero, abajejwe barabibona. Mubandanye ibikorwa vya minsi yose, kandi muri kanuye gusa, kuko umwansi murazi ashobora kutaba uwowe mwibaza akaba uwundi. Rero ntihamusubire gusamara, musamazwa n'ibiko birabera muri Kongo. Muri iki gihe ca none bushikiranganje bw'ubutungane burakora ibikorwa byinshi kugira ngo abagwitura boroherwe, ariko turacabona abantu bamwe bamwe bezwa n'ubutungane ariko bakaguma mu busho no mu minyororo, bakaguma bafunzwe, ababijejwe ntibabishire mu ngiro. Aha twotanga akaroro nk'umumenyesha makuru mugenzi wacu Kenny Claude Nduwimana. None habuze iki kugira ngo barekugwe? Iyo umuntu acira urubanza akezwa canke akagirwa n'icaha, hariho urwego rujejwe gushira mu ngiro urwo rubanza, haba gusohoka bishigwa mu ngiro no gushikiriza amanza. Abo rero nabo bari ku kivi baraba abantu bejejwe kugira ngo babagirire impapuro zitwa amabillet d'élargissement canke impapuro zibuha uburenganzira bwo gusohoka. Rero bene abo bantu ibibazo byabo birazwi, bari ku kivi, ababijejwe bizere bazosohoka. Agace k'ico kibazo kagira kabiri ndagatumbereze ku muvugizi wa sentare Ntayinyuzwa. Hari ababuranishwa canke iburanishwa ryabo riguma rikwega amaguru, amasango akaguma yunguruzwa canke atungurujwe, ugasanga muri urwo rubanza rwabo hashizwemo canke havuzwe ibindi. Aho twovuga nk'umumenyeshamakuru Sandra Muhoza. Mbega mubona ya ntumbero y'ubutungane iriko iraja mu ngiro? Amadosiye ari mu butungane ni menshi cyane, kandi iyo urubanza ruburanishije uno munsi baba bafise urukurikirane rw'amasango bazabara izitagiye mu mwiherero bazabaradishirako. Rero uru rubanza rwa Muhoza cyo kimwe n'izindi zose z'abafise imanza, hari imanza z'amatati, hari imanza z'ivyaha, hari imanza z'akazi, hari imanza zirimo inyungu ya leta, zose ziburanishwa mu masentare amwe. Ntibiraba Muhoza Sandra wenyene, n'ubwishi bw'amadosiye muri rusange buri mu masentare, ariko turamuremesheje tunamubwira ko mbere uno munsi amadosiye y'abanyororo afise ikibanza, abacamanza bafise intumbero yo kuburanisha amadosiye y'abafunzwe binyarutse. Iyo bidakunze nuko amabohero abashikana ku masentare, abacamanza barigora bakabasangayo. Yavuze yuko ngo urubanza baruhisango ngo kumvo zidafasha.
urubanza utari kuraruburanisha ntushobora kuvuga ko baruhaye isango ridafashe kuko ico kiba gitumye baruha irindi sango nico umucamanza ashobora kuba yufatira ko kugira ngo afate ingingo ishemeye. Rero Patiri Noel ndamurimesheje ndemesha n'abafise amadosiye bose ntituyaha amasango kubera nkunzi ni kubera ubwinshi bw'amadosiye kandi zishikiriwe koko zikwije zirashirwa mu mwiherero hama imanza zigacika.